Journaliste mu vyukuri tuze turamenya yuko ubuzima umuntu abayemwo ivyo bimushikiye nawe ejo bizogushikira. Iki vyamushikiye kuko so nkuvuga guheba akazi basi. Guheba akazi ni gushikira umuntu. No singorane. Ahantu yahora kura bufu. None ko tuzi yuko ari mama waka Live TV. Nigeze avuga ko ari mama waka. No mana yanje. Ivyo navyo yigeze avuga yemwe bandugu. SAUDA mimi nakutaka wewe tufanye kipindi nitafute. Joani mwanamke mwenzako na wewe utakufikia you regret it. You regret abakobwa. Ivyo bintu muguma mwishinga. Kandi uno musi mukuru w'abakenyezi. Aho nyene wabiki. Wawe bwe. Mama wanje. Oh merci beaucoup my mom. Mama wanje yarakoze cyane kuba atakurishije 70 desert. Kuba atanhaye mu muferegi, kuba atanhaye muri toilette, mama warakoze cyane kuko filme ndundi nizari kwa ziryoshe nkubu. Kandi turavuga ati musi mukuru mwiza w'abakobwa w'abafiye mere. Arona abafiye bafise banani banyakwigendera benshi. Mana yanje. None sunakatara saka nkawe nufise abanyakwigendera benshi. Wewe samani sana. Wewe ko canyewe. None nawe urabuze wowe. Hello bakunze INYISHU media kuri mikrofone mukuna nice behind camera mukuna bobo. So guys ndakuramukije vile nahereye mwaramutse cyankwe bwakeye. Assalamu alaykum kwa Waislamu nyote na wasalimu na watakia funga njema na maandalizi mema kwa Kristo Bwana Yesu asifiwe. Amina. So yeye niko nasubiri tu. Yeah, amina. Okay. So karibu mbere za miriko za INYISHU media basi na birebire. Murameze neza murakome cyane ndabaramukije cyane naheruka kera cyane murameze neza ndabakunda cyane. Okay so kandi ndakuramukije wa journalist wa mbere ufite ibisusu binini. Oya bisa Sammy. Urare journalist wese nije ibisusu. Mu journalist wose wo mu Burundi no mu journalist wa mbere ufite ibisusu binini. Wabibonye gute kandi niyambaye amakanzu? Ndakuzi wambuye ni muzu. None jaba. No sasa bongo kwe. Nice wasi ndakuzukira kana gatoya wewe uja kubomba. Mimi? Wewe nyene. Samani sana. Yeka byo tubireke. Kanyana ntango kwanza aho nyine ucinyibutsa akantu. Kanyana ameze gute? Your wife. Your wife. Yeah, Icyo cyongereza cyane asigaye. Mama yangu. Dore kuvuga ngo Kanyana ameze neza arakomeye cyane. Araho arakomeye cyane ameze neza kandi vuba agiye kugira anniversaire ndiko ndimvira gakado nzomuha. Atabanga izo barakombe. Uko sinzo. 13. Sikwa kangahe? Itariki 13 z'ukwezi kwa gatatu. Kumenga. Izo mumvise akano yavuze ngo izo barakombye. Sabi. Yo mana. Okay. So izo ba itariki 10 zingahe? 13 z'ukwezi kwa gatatu. Harageze ni kuwa mbere w'indwiza. Okay nanje nzoza. Okay wamusize mu nzu cyane. Mu nzu hajya no yagiye kudandaza impuzu. Niko kazakora? Niko kazakora. Okay. So Sammy mimi ubonesha kwa dada sutwa. Nice dada sutwa. Ubimenye. Nakantu ndakawesha ndakumvise ndeke kuza kwivuka. Sammy mu bukwe bwawe sinaje. Kandi soli mariage yawe sinaje ariko hariho ifoto nabonye. Ndayizumenga fresh nka dada sutwa nk'abantu bari mu nyishu. Ndawumenga harakano mwibagiye ko mutari mwambaye impeta. Hari mariage ibaho atame. Kandi ifoto ndabivise nuko tafone najanye. Hari mariage iba atameta. So nukuvuga ngo impeta ishatumye tutazambara nuko ajya amafoto yasirikiye. Nitwari bwaje kwa pastori. Nitwari bwagende kwa pastori. Mugabo inyuma ya pastori twarambaye impeta. Dada sutwa kandi banasema tupiga nani pata tunjyo tafuka kwenye sutwa iko. Bandire murabe Sammy ntayo wambaye no. Niteze iki? Umvise wayiboke ku foto mimi nimezumu nikazibuka kama dada sutwa abantu bari mu nyishu nikaona kuna pete. Na hivi nakona una pete kandi uri muhira aho hanyuma hariho akantu agaki dada sutwa nta kantu dada sutwa none ko wambaye impeta uri mari je nta mpeta nambaye byerekanike kandi zinizo gushaza nimba ari zo gushaza usanga na jewe ubwo no kwambaye ari ubwo gushaza mugiye nakanya na harimwe akantu kandi nzoruka ndabimenye tu nka dada sutwa cyo kibazo uragikwefe uranyumva Jono journalist aranyica wewe dipende hivyo ego afu avuze ndagukunde
none wonyankushire ushaka ndagukunda no ushaka ndagukunda wewe uvuga ati ngo ndakunda mara ngo nice ari umukundo n'umuntu kanaka mushapendana sana nice wote abana mu gisagara kinogi murakundana cyane kandi nice ndazi neza yuko abakobwa benshi ndabizi icyo mukunda bakunde pom pom oya oya kivuye kuva na kera narindi jya nashize kuri stati utwana dutoya kuva na kera narindi abakobwa ake barakunda umuduga vugisha kuri ga nice wari umukungu afise umuduga yoza kukuresha ukanga no kwa Yesu mama wewe tunajuana akikwata na iPhone hawezi kukataa unani gari navyumvise muri nuzea ubivuga yuko wayiguze 7 million koma cyane kwa jina rais utia hiyo ironka kuri 7 million bayigura 10 million 10 million eka gari ka burofa ka hivi unawazana gari ka bosi kako kanazimikaka kaya ngokaja kamduka kiwanyu keshi yo mukaduzeko muchamuva ko mugacha musunika mukuri kwimana inyishu media akaduga bosi wabafise Imana ishimwe mugabo ni intambwe mugezeko okay nimumbone nabi ngo niko nishima so mugabo nuko yariko arampondera umuduga kibagira ko yiwabo urenganye aveni 3 kizima yako ayizimagi mungwara sami gushika marambya agenda mu marambya kandi nimvuka kutamuzi mukarama canke sio vizuri nakubwira reko je mvuka mu marambya no ndabizi boss wanyu ni yavuka naje mvuka kumubone urumva ko turababanye yaishe baba yaishe okay ama nikindi kibazo ndaza kandi cyo cyo ndashaka mama ndakukazanya mbako kinambiye nani Prince nani Prince uramuzi Prince na wenzi yala umukobwa basi Mr. Bobo acha kwanza Prince akina muri ubasigaye akina muri Rukundo TV na wote muri Rukundo TV yacange muri bukeneza uko bavuga Prince yagakobwa kirabura keza kali romantique kaga sweet heart kavuga neza gatwenga neza kajana kazi mugabo uvuze Prince yankubu wovuga ati ngo wovuga izina par exemple Alice balise ni benshi cyane mu gihugu oya Prince none ubuze bukoresha man Prince yandamuzi okay uramuzi aho nyene kandi uvuga ati ngo Prince ari romantic ari so sweet aho kandi nubwibagire okay hariho utuntu ndiko ndumva mu matwi nka dada sutwa tuza tumbwira ati nice Prince yarafitanye relation na Mr. Sammy ara shanga mbwira muvwo tuntu tubiri harimwa gake utabona no kumuta ngo ni Mr. Romantic umuzi gute kari romantic nabwo ari Mr. Romantic Mrs. Romantic ni romantic ubizi gute ngo ari so sweet ngo atwenga neza urazi kubera iki abakobwa kino gihe cyane benshi basigaye bari romantic ukuntu sinzi nimba bavyiga kuma YouTube kuhiki baravyiga cyane so rero ntabwo arabingirira jewe mugabo abagenzi bawe barabigira oya no nabagenzi banje barabigirira gusa arike twicara tugatera blague akavuga ati je ndi romantique je ukundanye na jewe atari je ndaguhevye ntushobora kumpeba kandi uyo mukobwa afise po nziza vraiment tayi nziza Prince ni umwana mwiza vraiment ndonsa ayo mahirwe yo gukundana nawe byari kuba biryoshe cyane kuko kera narigeze kumuresha aranka mugabo muri no minsi kuvaho nguri umuduga siganyandikira message mu gitondo ati wavyuse gutega boss kanyana ukumva nambwira ati navyuse neza rimwe na rimwe kanyana barashwanye kuri telefone mbwa ndambwira ati aho bintu mchezaji kuva nguri aho umuduga kuva kuri anniversaire mu gitondo saa 6 ku mugoroba anyandikira message none wamutongoje ava yuko ava mu byo bihugu byo hanze cyangwa igihe ava muri nyinshi ure maskini yari toka wapi yala Sammy etiko ni maskini twese turabakene umutuzi w'inosi ni umuntu azimana njo mtajiri ubutunzi sometimes buri bomoto n'umuntu azimana niwe mutunzi wa mbere okay no kumwise ngo mbona ukora kuba swali ukora za kwa mdamu ko na relation je n'ujya mukobwa dufitaniye nizo gukina gusa ibindi vya pompompo ntabirimwe byo gupomporana ntabirimwe napona nandakaretse ndakuvuga ndakaretse yani basha kwa bawiri kanyana na Prince kanyana mwema yako kuyichunguza kama inatembea vizuri igalia mukuru kimanino uno mduga wanje ntabwo ari giporoporo gusa reka nabatera inkuru bakunzi umunsi wa mbere ndayigura cyane ngira mu muduga ndavuga ati reka nshike vire je uyo mwana w'abahungu pompompo ndagenda muri vire twari kumwe na bukeye neza okay ndagenda ndagaruka ngaruse ngeze kuri Gardinoro najya kuri Gardinoro yo utwana akana kamwe kacyakaraza no mwibara barakarita mu warabara ngo cyenda fata ifira
ifiche mara kagonze yo yatina kagonze yapu bukeneza ararutse ishakoshi uruvu uyo mwana n'ubu yongyamye niwe ndoto ndavuga ati Imana yarakoze cyane kubera nacenge ndapembene trovisere yanje papu ngoma nsabe mu byukuri nk'umuntu w'Imana nzima yomfasha agatrovisere niko mvuze agatrovisere ndakabuze ari imbere barakagonze mugabo munsigaye no mu metre ku muduga barakagonze agatrovisere pye yego nk'abakunzi ba Inyishu Media Mungu ya agatrovisere muzaba mugize neza yani hapo unanikwepa kibaya asija kukwepa nimejibu. Okay, asante kwa maongezi. Kuna swali la mwisho mimi naisi dada Soto yala pole mtoto wetu kuna swali la mwisho nataka nikuulize huyo mwana mkiro mwana ya babaye pole mtoto unasikia swali la mwisho na usikwepe swali kandi nuve no mu kiganiro juwe uko aktere naisikia. Okay, tutagiye je nka dada Soto naisi nanakoze ubusutwa bwanje ndagenda unyisikize vizuri ndagenda iwabo na SAUDA nishasema ndagenda iwabo na SAUDA uranyumva sinenge kumuvumba ngiye kumukubita surprise sana leta kipindi mu biro kiriko gota fresh kareka demo kako na vibe akampigia simu manager kareka demo urubingene ukagaya urubingene cyane ko rukaruta ibisusu no ukuntu kagaya ngo kareka demo urakaruta ibisusu niyo mpamvu gacukagaya inzira gato uranyumva ndakize ikiganiro aratanga amategeko ngo bagifute manager wetu mutu Forex Ray akakitoa ku YouTube usuto bango ishi hiki aje AKES standards warabonye ikiganiro yakoze tumukoresheje akavuga ati yuko muze ya SAUDA tigeza ba mama wa Kala TV bikure atigeza ba mama wa Kala TV batigeze bakundana batigeze baba n'umugore n'umugabo ni nka kujya na AKES yo kwita nka ari president umva SAUDA yise ko ngo ni mama waka waramwihoze wowe rero nka Mr Sammy ubivuze kwiki ikintu cyambere ivyo byo kuvuga by'ijya mukobwa ntavyo nzi singomba kuvuga useme because na uri kuna mupenda no singomba ubizi gute ko naona ndamukunda yari uza kuri zose no ubizi gute ko reka nakubwire ivyo tuvuga aha ku munwa sivyo biba bivuye ku mutima kazima rero baba bivuze no nico akona karona nako ndaguha so dukuvuga gusa icyambere kijya kiganura kibonye we nimba yashoboye kumwihakana n'uburenganzira bwiwiwe peut-être ni tushobora kubihakana cyangwa tuvyemange mugabo gusa tugerageje kuraba ya ma romantique bagira muri bajaji basomana byabiki byabindi bakubwira rero ati you regret it gusa kintu kimwe abantu bariko radumisa ivyo badumiza kwa SAUDA je naragiye kwa SAUDA wabo ari wabo ivyo abantu bamaze imisi bavuga yuko ngo SAUDA baramwirukanye n'ububeshi ari wabo apana ari wabo ari mudaiko kwabo yakinafashaga mufuko ivyo n'ubusutwa kandi tutera ujue reka nakubwira ikintu kimwe umenye yuko wewe uno munsi nawe umenye neza yuko agapompo muri barapompo muri nikugaye hari kuzagana gupomporana na wewe ivyo uriko akorera mugenzawe nabo bakabigukorera niko kufanyizi no uko dadasutwa ni kazi uko dadasutwa ari muri industry mwenzako kama mpata tatizo ayarosi ngora nyabakire na hakuna ana tatizo ameba ana tatizo akasema anaugua agwaiki ishano mwana muruzi kandi nawe urimwa wewe ndio watopeke kuterera iyo shano kubaye so kuvuga reka mvuge ujya mukobwa je naragiye wabo arakomeye neza nana agiye kumuramutsa numvise ibihuha nyabaki ibihuha abantu bariko baravuga ibyo bavuga by'ububeshi ibiki ndasubiye mu bafana SAUDA ari wabo kandi SAUDA ameze neza okay SAUDA kameze neza kweri umubwira ati ngo ndi imbere kamera ko yanka n'umujournaliste ko yabuhebye arafise inunu mu mutima muri we arafise ibintu byiwe byamubabaje ikindi naco nimba yarashoboye guheba akazi n'uburenganzira bwiwe basi afise iyo ntuntu nyabaki nyambara yayi no ntayo yigeze ambwira inunu nukuvuga gusa aka kazi dukora nawe kesho urashobora kuva mu Inyishu Media nimba ari byo batahujije na boss wiwe none yobabaye umuntu wa mbere avuye muri Kala TV niho kuko ukuntu twabona avuye muri Kala TV niho cyangwa no kuja imbere ya kamera ugiye imbere ya kamera kaca kwankira ushitse ikiganiro harimo nice bizogushikira nice ndasubiyemo nice gusa turiyamirije abo bantu muguma mumuvuga mumureke
nariko ndavuga gusa ni abantu bose bamenye kujya mukobwa ameze neza ari wabo abakeneye kumubona ni mugende mu mushike mu mubone hama ikindi naco kubera ko mutagendayo mu mubarizi wabo turamubaza cyangwa aranka cameraman none nuburenganzira bw'iwiwe kujya kuri kamera kandi n'izina ry'iwiwe muze murarigabanya ari muri industry yahe yabiheje namubwiye SAUDA ukora iki kiganiro ndondera je nahise ndadasuto tukora ikiganiro amasori mfise mu karoho niyakurize yayisha asa ake mutakikatara adashaka mama yangu mikamuguru katukata so kintu kimwe gusa nagomba nababwire neza na neza yuko abajournaliste mu byukuri tuze turamenya yuko ubuzima umuntu abayemwo ivyo bimushikiye nawe ejo bizogushikira iki byamushikiye so nkuvuga guheba akazi basi guheba akazi ni gushikira umuntu no singorane ahantu yahora kura bufu none ko tuzi yuko ari mama waka Live TV nigeze avuga ko ari mama waka mana yanje ivyo navyo yigeze avuga yemwe bandugu SAUDA mimi nakutaka wewe tufanye kipindi nitafute njoo ni mwanamke mwenzako na utakufikia you regret it niko nabivuga na wewe bakunzi ndabivuze n'uyu mukobwa she's regret it na uzo regretiga sasa miye dada sutwa uwo busutwa wako pako siku utakwishanaka ikindi naco kandi nuyishinga ivyo bintu mwama mwishinga maze imisi mbwira abakobwa ivyo bintu muguma mwishinga kandi uno musi n'umusi mukuru w'abakenyezi aho nyene wabwiye iki mama wanje merci beaucoup my mom mama wanje yarakoze cyane kuba atakurishije septandezero kuba atantaye mu muferegi kuba atantaye muri toilette mama warakoze cyane kuko filme ndunde nizari kuba ziryoshe nk'ubu kandi turavuga ati musi mukuru mwiza w'abafiye mere arona abafiye bafise banani banyakwigendera benshi mana yana none sunakatara saka nkawe ufite abanyakwigendera benshi wewe ko cyanyewe none nkawe urabuze w'abanyakwigendera oya yakubishikule oya dada sutwa dada sutwa oya bwego tanyewe so rero reka I wish ba mama abamama bose abamama bose inosi iraryoshe kubera ari abamama bibiri tubwira neza ngo igihe Imana yarema Adamu yarabayeho nibikoko ntigeze atwenga ngo Imana iramusinziriza imaze kumusinziriza imukuramwo mu rubavu rwe mukuramo Eva hanyuma ngo Adamu amubonye Eva acaratwenga araseka bisigura ngo rero abagore nibo batuma abagabo dutwenga rero abamama ho muri hose rimubawe cyane turabakunda cyane abamama muri mu bihugu bitandukanye kujayo kuronderera abana kuronderera imiryango turabakunda cyane kandi twebwe abapapa icana nidukunda abana bacu samona mi papa nikitaka nazaje ndia ukoma wapi mtoto siniulize mugabo muvyeyi yo mama ni mama mugabo ni bakera para bakina sasa mama yangu hapana kina wewe yala mimi sina mtoto Yesu hauna mtoto wewe jamani ndio kiganiro no twabaza wewe kuraduga kundi wewe kweri ubukoko wewe koko nta mwana ufise ni wewe mumvyaje nananya kwigendera ufise sasa wewe ambwira nananya kwigendera ufise wewe ahubwo nawe ukwiye kujyamo reka ndakwifurize musi mukuru w'abakenyezi mugenza we nimba yemeye kumushira ku mugaragaro iyo ni intwari umuntu wese yavyaye uri intwari kazi waremanze niwikomera amashi uri umuntu w'agaciro so mama banyakwigendera turi kumwe nabo ngaho ndi kubona mama kunyakwigendera ngaho jamwe none sami ndakwaza ni wambyagije nasi nakuvyaje turamaze gukora pompom tumaze gukora pompom bamaze gukorana n'abahungu nka jewe none ubwo mumbwire ngaho ko pompom batigera bapompora ndabakuda cyane none bemeranga Bero nimba bikunda nujya mwana mumureke kwama mumudugako mumureke arimo akantu we na SAUDA no mumureke kwama mumudugako we na SAUDA harimo akantu no mumureke kwama mumudugako na ubu nahanye ubusutwa butatu kanyana Prince na SAUDA ni imodoka kwanza bine mama yangu ndabakunda cyane yani ivyo ujitara gusa je ndujya mukobwa ndakugiza ukuri jewe ndi SAUDA nawe duhuye no gukubita ingumwa kwizinga Sami ivuka intizama SAUDA yoshobora Yesu wewe uzotinye tuntu duto SAUDA zakani wese anakupiga ni wapetere mina SAUDA nuko nyene gusa je ndavuze ni mukobwa ndo so mukurika Imana mumureke ujya mukobwa mumureke yibereho neza so mumureke
hanyuma aragwaye umunsi yakize yazogaruka kuri kamera kandi mumuveko ndasubiyemo kandi abajournaliste bose muko munamuduga kurya mukobwa mumureke niko kadi nimba mushaka amaviews yarondere mu yindi nzira ikindi naco kandi mumenye abantu dukwiye gukundana twebwe nk'abantu tubikiranira ibanga tupendane kandi aka kaboko kagira gutyo unakaonaka kanaangalia ure na ubu unaku hapana sio mimi dada Suto pole sana jengo kilikiganiro wewe ni wewe Mungu akusaidie tu you regret it Mungu akusaidie tu imani gufasha utitimize kamera bakunda cyane nyoge kuri gasaba no wavuze umuduga wanje kutaka ingia ndani kwe siko na biro bingi utavuvi weye bobo kale utaufovesha weye yani ingize mugadi ngwani kuingiza mugadi fungua kwa isha chuya ingana nija yu au ingana nija hapo sio wewe tembeze nione kama inatembea usangali gipopi usangali kule kuimana bobo kamera nikule show hai nitembeze kwanza hapa wasikia na choka una haraka oya haraba ugize gato shikana no hari aya Radisha nyuma. Hauna jua kwanza gari wewe. Sikia Mungu. Nongere aksida. Sami reka mveyo. Sami reka mveyo. Oya. Ndumiwe.